Itangazo ry'inama y'abashikiranganje gira gatanu yo kuwa gatatu igenekerezo rya 10 Rusama umwaka wa 2023. Inama y'abashikiranganje yarakoranye kuri uwa gatatu igenekerezo rya 10 Rusama umwaka wa 2023 igitega irongoye na nyine cubahiro umukuru w'igihugu General Major Varisito Ndayishimiye. Nyine cubahiro umukuru w'igihugu ahejeje gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa muri iyo nama yaciyeho umwanya nyakubahwa umushikiranganje wa mbere ngo ashikirize ivyavuye mu nama nteguza yo nama shikiranganje yarongoye kwigenekerezo rya gatatu Rusama mwaka wa 2023 ivyihwejwe navyo bikaba ari vyari ku rutonde rw'ivyigwa. Umushikiranganje wa mbere ahejeje gushikiriza icegeranyo nyene cubahiro umukuru w'igihugu ivyihwejwe nibi bikurikira. Ubwa mbere, intunganyo ngenderwako yo gukwiragiza ubuhinga ngurukana bumenyi mu bisata vya leta kuva mu mwaka wa 2023 gushika mu mwaka wa 2027. Iyo ntunganyo yashikirijwe n'umushikiranganje wo gutuma tumana kw'amakuru, ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru n'ibimenyesha amakuru. Mu ntumbero yo gukomeza igisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi, Leta y'u Burundi yarateguye yongera irashira mu ngiro umugambi w'igihugu wo guteza imbere ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru kuva mu mwaka wa 2011. Ihangiro y'uwo mugambi kwari uko ubwo buhinga bwoshikira bose kugira ngo ubutunzi butere imbere kandi Uburundi bube akarorero n'icitegerezo mu karere mu mwaka wa 2025. Ikwiragiza ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu bisata vyose vya leta ni ngombwa kugira ngo ubutunzi butere imbere, intwaro ibereye ikomere muri ico gisata, ihuza mihora mu bisata vya leta rikomere kugira ngo igihugu gishikire amahangiro y'iterambere rirama. Iyi ntunganyo ngenderwako irerekana intumbero nyamukuru z'umugambi w'igihugu bwo gukwiragiza ubuhinga ngurukana bumenyi mu bisata vya leta mu kiringo c'imyaka 5. Irerekana kandi utwigoro twokogwa mu gutunganya ibisata bijejwe ubuhinga ngurukana bumenyi n'inyubako zigezweho busaba be no gutuza ubugizi bwa nabi bukogwa biciye mu buhinga ngurukana bumenyi. Ihangiro rya leta ni ugukorohereza abenegihugu mu byo bakenera byose mu bisata vya leta kugira ngo babironke bitabaruhishije biciye mu ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje mu vyashikirijwe hakaba harimwo ibi bikurikira. Mu bituma ico gisata gicumbagira gushiramwo ukubura ibitabo bitanga intumbero yokurikizwa. Mu bijanye n'ingene igisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi cifashe ngaha mu Burundi, kwerekana ibitigiri vy'ibisata bihuza imihora. Kuraba neza ko ikigo setike gifise ubushobozi bwo kwakira ibikenewe vyose muri ico gikorwa cyo gukwiragiza ubuhinga ngurukana bumenyi mu bisata vya leta. Kuronsa ibikoresho bikenewe ikigo setike kugira ngo gishobore kurangura neza imirimo gishinzwe. Gukora urutonde rw'ibikoresho vyose vyatanzwe n'ishirahamwe Huawei, kwerekana ingene vyifashe no kwerekana ico vyokoreshwa. Gushira uwo mugambi ku kiringo c'imyaka 10. Gushiraho umugwi w'igihugu jeje gukurikirana ikwiragizwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi wotwarirwa mu biro vy'umushikiranganje wa mbere ukaba ari wo woca utegura intunganyo y'ingene uwo mugambi woshigwa mu ngiro. Ubugira kabiri, integuro y'itegeko ritunganya gushasha radio na televiziyo vy'igihugu. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje wo gutuma tumana kw'amakuru, ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru hamwe n'ibimenyesha amakuru. Radio na televiziyo vy'igihugu biracagengwa n'itegeko rimaze imyaka 33 kuko ryagiyeho mu mwaka wa 1989. Mu gihe amategeko agenga intwari ibereye n'ibigega mu mashirahamwe yegamiye leta yahindutse. Ikindi naco nuko mu gisata cyo guhanahana amakuru hakoreshejwe ubuhinga bwo guhanahana amakuru hagiyemwe yandi mashirahamwe akorana na radio televiziyo y'igihugu iruhande y'ishirahamwe Onatel. Birakenewe rero ko amategeko agenga radio televiziyo y'igihugu asubirwamwo
kugira ngo yisunge ibitegekanywa mu bijanye n'intwari ibereye n'ubutunzi mu mashirahamwe yegamiye leta be n'ibihe tugezemwo. Ni muri iyo ntumbero iyi nteguro yashikirijwe. Inama shikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje. Mu byo yashikirije hakaba harimwo ibi bikurikira: guhindura umutwe w'iri tegeko rikavuga ko ari ingingo zimwe zimwe zihindutse. Mu mabwirizwa n'amategeko yisungwa n'integuro, gukuramwo ibwirizwa rishinga amahera leta ikoresha mu mwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023, kuko ryo rimara umwaka umwe gusa, irindi naryo rikazobandanya. Mu bijanye n'ingene radio televiziyo y'igihugu itunganijwe, gushiramwo amamashami yayo akorera mu gihugu hagati, kwerekana imirimo ubuyobozi bwose bujejwe, kwerekana ibisata abagize urwego nshingwantwaro baturukamwo, gukuramo ibijanye n'ibiringo ku muyobozi mukuru n'abayobozi, gutomora ingene abakozi bahabwa akazi, gutomora ko radio televiziyo y'igihugu ikoresha uburyo ironkejwe na leta. Mu bijanye n'ahava uburyo, kongera ko uburyo burihwa n'abasavye radio televiziyo y'igihugu ija kwerekana ivyo bariko bararangura canke bibamenyekanishe, gutomora ko uburyo bwose butozwa n'igisata OBR bwinjira mu kigega c'igihugu, gukura muri iyo nteguro ibijanye n'ikiringo gihabwa umushikiranganji ngo abe yagize ico avuga kuvyo yarungikiwe n'urwego nshingwantwaro. Ubugira gatatu, umugambi w'igihugu wo guteza imbere urudandazwa ndengambibe. Uwo mugambi washikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Urudandazwa ndengambibe ni kimwe muri vyinshi biteza imbere ubutunzi. Rurafasha abenegihugu cane cane bafise ubushobozi bubayabaye kumenyana n'abandi no kuronka ivyankenerwa mu miryango yabo. Urwo rudandazwa ruratuma abegereye imbibe z'ibihugu bamenyana, bagafatana mu nda, bakongera bagashigikirana. Ivyo navyo bigatuma amahoro, umutekano no gufashanya hagati y'ibihugu bikomera. Nico gituma Uburundi bwateguye umugambi ufise intumbero yo gukomeza urwo rudandazwa. Uwo mugambi uzoshika kwihangiro ryo gukuraho buke buke inzitizi zibangamira urwo rudandazwa hagati y'Uburundi n'ibihugu bibanyi, no kuvuga inyubako zidakwiye, ibigora abantu ku mbibe. Muri rusangi hazoba itunganywa ry'imbibe ryorohereza bene gihugu. Ivyo bizotuma urudandazwa ruto ruto rwo ku mbibe rwo mu kinywabi ruhinduka rukaba urudandazwa rutunganijwe n'amategeko. Uyu mugambi wisunze imbonakazoza y'Uburundi yo mu 2025 be n'umugambi w'igihugu w'iterambere. Icivugo cawo ni urudandazwa ndengambibe rutera imbere, rukomeye, inkingi yo gushorera ibidandazwa hanze y'igihugu no gukomeza imibano mu guteza imbere ubutunzi. Inama shikiranganji imaze guca hirya no hino uwo mugambi yarawemeje, icisaba ko hotegurwa n'umugambi wo guteza imbere urudandazwa rwo mu gihugu hagati. Ubugira kane, urwandiko rujanye n'umugambi wo gushiraho akarere kadasanzwe ku budandaji ka Warubondo. Urwo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Kwigenekerezo rya 8 Nyakanga umwaka wa 2021, inama shikiranganji yarize urwandiko rujanye n'ingingo zihuta zofatwa mu gukinga kugira ngo akarere kadasanzwe k'ubudandaji ka Warubondo gakore neza. Mu vyashikirijwe ico gihe hakaba harimwo guhagarika amasezerano ari hagati ya leta y'u Burundi n'ishiramwe Proserve kuko ritubahirije ibiri mu masezerano. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyo vyasabwe, iryo shirahamwe ryararungikiye urwandiko rujanye n'ihagarikwa ry'ayo masezerano kw'igenekerezo rya 18 Ndamukiza umwaka wa 2022, ariko kugira ngo bije mu nzira itumbereye bisaba ko intizo y'ako karere ka Warubondo be n'uburenganzira bwo gukorera kuri ako karere bwahawe ishiramwe Proserve bifutwa. Ni muri iyo ntumbero inama shikiranganji yashikirijwe integuro y'itegeko rifuta uburenganzira bwahawe ishiramwe Proserve
bwo gutunganya no gukorera mu karere kadasanzwe k'ubudandaji ka Rubondo kw'igenekerezo rya 29 Ruheshi umwaka wa 2022. Icashikirijwe naco kikaba ari uko hobanza gusuzumwa neza amasezerano yashizweko umukono mu kuraba ko ivy'uruhande rumwe rumwe rwose rwiyemeje rwabishitseko, haboneke ikitaranguwe n'uwo cega, gutyo ingingo ibereye ishobore gufatwa. Urugwandiko rwashikirijwe rero rwerekana ivy'uruhande rumwe rumwe rwiyemeje be n'ivyo rwadohotseko. Kubera hari ivyo uruhande rumwe rumwe rwose rutashize mu ngiro, urugwandiko rushikiriza ibi bikurikira: kubangira gufuta ayo masezerano kubera impande zose uko ari zibiri zitashize mu ngiro ivyo zasabwa, kugira ngo ingaruka zivuye kwifuta ry'ayo masezerano zikingigwe. Gukosora utunenge turi mu ntunganyo y'uwo mugambi mu gushiraho igisata kizoba kijeje gukurikirana ako karere no gufuta uburenganzira n'intizo vyari vyahawe Proserve kuri ako karere. Kugira urutonde rw'uturusho tujanye no korohereza ishirahamwe Proserve kwinjiza ibintu kw'izina ry'uwo mugambi mu Burundi. Gusaba ishirahamwe Proserve gusubiramwo amasezerano ajanye n'ako karere k'ubudandaji ka Rubondo. Kunyarutsa isubirwamwo ry'amategeko agenga uburere budasanzwe bw'ubudandaji no gushiraho inzego zikenewe. Kwigira ku bindi bihugu biri mw'ishirahamwe ZLECAf aho mwe n'ubwo burere budasanzwe bw'ubudandaji bumaze gushigwaho kandi bukora neza. Inama shikiranganya imaze guca hirya no hino ubwo rwandiko rushikiriza yaragwemeje, ishisaba ko mu kiringo c'ukwezi ho kwerekanwa intambwe yoba igezweko mwishigwa mu ngiro y'ivyo vyapfunditswe. Ubwira gatanu, urwandiko rujanye n'ingene leta yokorana n'amashirahamwe amwamwe y'abikorera ivyabo. Ubwo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganji w'ikiga ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere. Mw'irangurwa ry'ibikorwa ijejwe, leta iragiranira amasezerano n'amashirahamwe y'abikorera ivyabo mu kwironsa ivyo bakeneye. Ariko biraboneka ko mu masoko atangwa ibiciro babigira umurengera canke hakabamwo ugucererwa. Birashika mbere n'ayo masoko ntaje mu ngiro, ariko abayatsindiye bagasaba kurihwa babifashijwemo n'abakozi ba leta bamwe bamwe, ayandi nayo akarihwa kabiri. Ivyo biba kubera ko abo bakozi ba leta bamwe bamwe baba bafise imitahe muri ayo mashirahamwe, canke akaba bakoresha nk'abahinga, canke bafitaniye imigenderanire idasanzwe n'abarongoye ayo mashirahamwe. Ivyo navyo bikaba bibangamira inyungu za leta. Harafashwe ibihano mu ntumbero yo kugwanya ivyo bintu, abakozi bamwe bamwe ba leta bakaba barabogojwe mu mabanga. Ariko ikibabaje nuko ayo mashirahamwe acaho akazi abo bakozi ba leta bakoze amakosa bagakugwa mu mabanga, hanyuma akagumana imigenderanire ibangamira inyungu za leta. Leta y'u Burundi ibona ko uko guhabwa akazi ari uburyo bwo gushimira abo bahora bakorera leta bayononeye ku nyungu z'ayo mashirahamwe. Mu ntumbero yo gukingira inyungu za leta, urugwandiko rusaba ko ishirahamwe riha akazi umuntu yakuwe mu mabanga ya leta kubera amakosa yakoze ashobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu ritosubira gukorana na leta. Inama shikiranganji imaze kwihweza ico urwo rwandiko rushikiriza, yaragishigikiye, icisaba ibi bikurikira: gusaba amashirahamwe yahaye akazi abakozi ba leta bakuwe mu mabanga yabo kubera amakosa bakoze gufuta amasezerano y'akazi bagiraniye, nimba ayo mashirahamwe yipfuza kubandanya agiranira imigenderanire myiza na leta. Gusaba amashirahamwe atsindira amasoko ya leta canke aronswe uturusho na leta kwerekana ico akoresha inyungu akuramwo, kuko bimaze kuboneka ko bamwe bamwe muri bo baca baja kuyakoresha imigambi hanze y'igihugu, hanyuma Burundi bukaba ari bwo buhahombera. Ubwira gatandatu, integuro y'itegeko nshikiranganji risubiramwo itegeko nshikiranganji nimero 630 agakwego 540 agakwego 750 agakwego 11
ryo kuwa kabiri Myandagaro umwaka wa 2013 rishinga ingene imiti ivura abantu n'ibindi bikoresho byo kwa muganga vyemegwa ngaha mu Burundi. Ubugirindwi integuro y'itegeko nshikiranganje rishinga amahera arihishwa n'igisata kijeje gukurikirana imiti ivura abantu be n'ibifungurwa ku miti n'ibindi bikoreshwa kwa muganga. Izo nteguro uko ari zibiri zashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida. Leta y'u Burundi yarerekanye ishaka ifise ryo gukomeza igisata c'imiti mu guhindura amategeko akigenga kugira ngo ije ku murongo w'amategeko mpuzamakungu n'ayakarere isanzwe yaremeje. Ni muri iyo ntumbero ibwirizwa nimero 1/11 ryo kuwa 8 Rusama umwaka wa 2020 ritunganya urudandazwa rw'imiti ivura abantu ryashizweho. Ubuyobozi bujejwe amadandarizo y'imiti n'amasuzumiro nabwo buravaho busubirirwa n'igisata kijejwe gukurikirana imiti ivura abantu be n'ibifungurwa cyashizweho n'itegeko nimero 100/39 ryo kuwa 26 Ruhuhuma umwaka wa 2021. Kubera rero impinduka zabaye muri ico gisata, itegeko nshikiranganji nimero 630/540/750/11 ryo kuwa kabiri Myandagaro umwaka wa 2013 rishinga ibisabwa kugira ngo imiti ivura abantu be n'ibindi bikoresho byo kwa muganga yemererwe mu Burundi ryarataye igihe. Birakenewe rero ko risubirwamwo kugira ngo gisunga amategeko mashasha hari n'ivyisungwa mu bijanye no kwemerera imiti mu karere be no ku rwego mpuzamakungu. Ni muri iyo ntumbero izi nteguro zibiri zashikirijwe. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino izo nteguro uko ari zibiri yarazemeje. Mu vyashikirijwe hakaba harimwo ibi bikurikira: gutunganya neza ibijanye no kudandaza imiti kuko biraboneka ko hari agahaze. Ukugenzura imiti ni igikorwa ca misi yose c'ubushikiranganje ntigikwiye kurihishwa. Amahera arihishwa mu guturira imiti yononekaye yoharugwa bivanye n'igikorwa cakozwe aho guharugwa ku munsi. Amahera arihishwa mu guturira imiti canke ibindi bikoresho byo yotozwa n'ikigo OBR akinjira mu kigega ca leta. Ubushikiranganje bukigwa n'ibisata ABREVPA, ABREMA na BBN bukwiye kuja hamwe bukiga ingene ivyo bisata uko ari bitatu vyokorana mu runani vyuzuzanya. Ubugira 8 integuro y'itegeko nshikiranganje isubiramo itegeko nshikiranganje nimero 630/1/1/2010 ryo kuwa 27 umwaka wa 2010 rishiraho umugambi wo kugwanya ingwara zimwe zimwe zititabwaho bikwiye be n'uruhumyi. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida. Ihangiro nyamukuru mu gushiraho umugambi kwari ukugabanya umutwaro uvuye kuri izo ngwara ku bene gihugu. Muri iki gihe kubera amasekeza yabaye yo kugwanya no kuvura izo ngwara, ibintu vyarateye imbere kuko zaragabanutse cyane. Naho izo ngwara zagwanijwe bimwe biboneka, hari ibikeneye guhinyanyurwa kugira ngo hisungwe amategeko mashasha yagiyeho, hisungwe kandi ingene ivy'intwaro n'ibigega bitunganije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Inama y'abashikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje ibanje kwerekana ivyo tosogwa. Ubugira 9 urwandiko rujanye n'ishingwa ry'igiciro c'ikawa idatonoye muri uyu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024. Ubwo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Ubwo rwandiko rwari rwizwe n'inama shikiranganje kwigenekezo rya 15 Ntwarante umwaka wa 2023. Rwashinga ko igiciro c'ikawa nziza ya mbere yogugwa amahera 1,200 ku kilo. Inama shikiranganje yari yaciye isaba ko ibiharuro vyosubirwamwo neza kuva kwirimwa ry'ikawa gushika kwishogwa ryayo kugira ngo umurimyi agurirwe ku giciro gishimishije.
umugwi wagenywe ngo ukore ico gikorwa waciye uja ku kivi urasubiramwo ibiharuro ufatiye ku bijanye n'igiciro c'ikawa ku isoko mpuzamakungu, ubwiza bw'ikawa, umwimbu witezwe, ibikoreshwa kuva kw'irimwa y'ikawa gushika kw'imburwa ryayo. Waciye utora ko igiciro c'ikawa nziza idatonoye coba 1,280 ku kiro. Inama shikiranganje yaciye yemeza ico giciro cashikirijwe n'uwo mugwi, iciwusaba no gushinga igiciro c'ikawa ibayabaye kimwe bita Cafe Cerise B ikoresheje ivyo biharuro nyene. Inama shikiranganje yaciye isaba kandi ko igikorwa nk'ico co guharura igiciro ku murimyi cokorwa no ku bindi biterwa vyose njabukamazi. Mu tuntu n'utundi, nyiricubahiro umukuru w'igihugu yasavye abashikiranganje guhumiriza bene gihugu kwijukira kuvomera imirima muri iri ci rigiye gutangura, nuko urugo rwose rwogira akarima ko muci mu ntumbero yo kurwanya inzara muri ico gihe c'izuba. Bigiriwe Igitega kw'igenekezo rya 11 Rusama 2023, umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo Prosper Ntagwamiye. Murakoze.